ndabaramukije amahoro y'Imana abakunzi ba televiziyo Heritage. Tunabashimira cyane kuba mwahisemwo gukurikirana ikiganiro canyu nihimbaza nkuko mumenyereye, hanyuma kuri uno mugoroba canke bivanye naho muri kino gitondo tukaba turi kumwe n'umushitsi n'umutumire ahimbaza Imana yitwa Francis Destin, akaba asengera mu ishengero rya Spirit Garden, akaba ari no mu murwi witwa Ipendo Sound. Ndazi bitari bike turaza kubimenya kuri we muri kino kiganiro. Reka ndamuha ikaze aturamutse anatwidondora. Kaze cyane. Shalom. Murakoze cyane kutwakira kuri Heritage. Nubwa mbere nshyize hamwe kuri no televiziyo ariko kenshi turayikurikirana. Yes. Mbanje kubashimira d'abord kuba mwatwakiriye, turanezerewe n'umugisha rwose kuba hano. Amen. Hama nkuko yabivuze nitwa Francis Destin, Ndereyimana izina ry'ikirundi. Byinshi yabivuze kuri jewe sineba ndabisubiramo, ariko nyene ico novuga nuko ndanezerewe kuba hano kandi ikindi nokongerako nuko ndakunda Imana. Amen. Ni Francis Destin, abatari bake bamaze iminsi babona akarimbo keza cyane kitwa Ndizera. Urashaka kuturimbira akantu gato kuri indirimbo yawe? Ndizera ko ibyo wavuze kuri je biguma byoroha nzobibona. Ndizera ko aho wavuze kuzonshitsa haduka hamanuka nzohagera. Sinkekeranya kw'imigambi yawe kuri je ariyo mahoro n'ivyiza. Kw'imisozi ikikuje Yerusalemu niko ndizwe impande zose ntaco nzoba. Inyobozo ya Data n'ubuhiri bwiwe nivyo bimpumuriza ntaco nzoba. Ndizera uri muri je, niyo mpamvu natura ko ataco nzoba. Ndizera uri muri je, umugwanizi naco yantwara. Thank you. Amen. Ni Francis Destin tugende twagize ibakwe ryo kumwakira. Ni Francis Destin nyene kora gospel music. Kora gospel music. N'ayandi mahiganwa atari make umaze guparticipamo. Mbega ajya mahiganwa asiguye iki kuri Francis Destin? Amahiganwa mu bisanzwe abantu benshi iyo umuntu ubona bari no bakabiri turanagukeje cyane. Merci. Yes. Ku bisanzwe amahiganwa abantu benshi iyo bumvise higanwa bumva nyene juste guhiganwa. Ariko ubugihiganwa ni ikintu kirimo ibintu byinshi. Nk'ubu mfatiye nko kuri Kora Gospel Music canke Buja Praise, sinzi ko mwayimenye nayo nyene. Donc okay. Nama competition harimo guhigana mugabo akabamwo n'umutima wa worship. Nk'umuntu yoganije Kora Gospel Music yaratwegeranya akadushira hamwe tugahuza tukaganira n'abandi baririmbyi. Donc ihiganwa d'abord iraguhuza n'abandi baririmbyi, mugahura n'abandi bantu bafise ingabire nkawe, mukicara mugapata jutu na turiya, hari ibintu ugenda wiza utaruzi. Hama kandi ikindi naco na competition nayo nyene ubwayo irigisha, kuko bien sûr iyo uvuyeyo hari habuvayo wumvise ukavayo ufise ico novuga gute inzara n'inyota yo gukora kugira ngo nawe ushobore dumo basi gukora nkabo wumvise ko hari ibintu ugenda wumvise bishasha kumbe hari abandi bantu barimba kuko vraiment Burundi vraiment buratunze bufise ingabire zidasanzwe. Nk'abo twari kumwe muri Kora vraiment bari abantu bari talentueux biteye ubwoba. Donc uri muri buguma wiga donc je iyo mbonye competition mu bisanzwe ndayibona mu ishuri.
wow natwe ni ikintu cyiza cyo kwishimira ishengero rirafise ingabire. Yes, hanyuma tugaruke kuri Francis Destin, ubuzima bwo guhimbaza twavuga watanguye gute, byatanguriye wakiriye Yesu ryari? Abantu benshi bakunda kuvuga ngo nakuriye muri eglise hama nkora gutyo, umugani ba préciser directement ryari wakiriye Yesu nyene en personne, kuko hariho umwana usanga nyene avuka aja gusenga juste kasanga ubikora kubera nyene abavyeyi bakuze ubona babikora. Mugabo rero personnellement nafashe ingingo yo kwakira Kristo, ndavyatura ndavyizeye muri 2017. Mugabo normalement nakuze je nkurira mu isengero, nakuriye mu isengero ry'abagenzi oya Sikarusi ni Muramvya. Ni Muramvya muri commune Mbuye, ni inama y'ukwezi ya Murehe niyo nakuriyemo, donc église des amis y'Imurehe. Niho narerewe nkurira muri Sunday school. Jean narakunda ibyo bikorwa muri Sunday school, nari nsanzwe nandika indirimbo, hari indirimbo baririmba nanditse muri Sunday school, kuko je natanguye kwandika no kuririmba à 7 ans. À 7 ans niho naritanguye, muga gusa sinari bwabigira umwuga, sinari bwabone ko ari ikintu nyene kiserieux Jean umuntu ashobora kuvuga ati ndagiye peut-être nko gukora travail yo kuririmba, nk'ivyo ntavyo nari bwamenye kuko na miliyo nyene twarimwe hari ruguru, nta bintu nyene urumva nta bintu nyene vyari biteye imbere cyane byo kuririmba. Niho novuga mba naratanguye nangura kuririmba, nkasaba umwanya bakama nkaririmba ndi umwana umwe imbere y'ishengero ry'abantu benshi. Byari bihe vyiza, mu nyuma ndaronka abandi turirimbana, ndaronka sous forme y'akaband, habaye igikorane bakadutumira. Hama ngeze muri 5e bane abana twakorana bamwe turamera nk'abatandukanye, bamwe bari bagiye za 7e, abandi bari bajino i Bujumbura. Donc ndabona kumenga ibintu nyene byo kuririmba umenga birakanye. Mama nyene arabibona ko ntanguye gukanya, ntagiparticipa cyane. Ni mama yaguteye? Mama niwe yandeze, urumva niwe nyene yandereye muri ivyo bintu nyene vy'agakiza. Ngira ko ndaramushimira cyane mama wanje, kandi ndamukunda gose. Rero amaze kubona ntanguye gukanya mu bintu vya church, ugasanga nk'ubu umwana yibereye hanze, abandi bariko barasenga, aravuga twashe n'ikintu no mukorera Francis kugira agaruke muri muntu. Gusa yarabona ko nakunda cyane piano, arahiga ukuntu ndiga piano, nayize nko musome nimwe, kuko hari ukuntu nakunda guhagarara impande y'umupianiste. Donc baranzaniye piano cyabona ndavuga iki, kubera nari maze igihe nyene mbadiko ndabiraba. Donc ntandwi yaheze ndatangura kuvuza, muga nyene bijya nyene bya ruguru murabizi, nta bintu sinovuga ngo nariko ndavuza ibintu bya hatari. Donc ndakura gutyo nyene umva nabitanguye à 11 ans muri 5e année, ndabandanya piano. Gusa mba nkabandanya ndirimba vy'iwanje nyene bimwe byo muri douche, gusa umva sinari nkipresenta nyene ngo ndirimbe nyene bya sérieux. Novuga yuko nasubiye kugaruka neza mu bintu byo kuririmba ngeze Ikarusi, aho nari niga muri Itaho mu 2015. Narahuye n'abantu babiri, umwe yitwa Enoch undi yitwa Colon, barabaririmbyi biga nyene kuri iryo shure. Hama barambwira ati mu bisanzwe uvuza piano, ati muga abantu bavuza piano menga hari ukuntu baba bazi no kuririmba, tiriwo turirimbira tukumviriza. Ndaririmba nanje rero à l'époque sinari ngikurikirana cyane indirimbo za gospel. Ico gihe novuga yuko nakurikirana cyane muri yitwa Meddy. Ndanaririmbye wumva Meddy. No kuvuga barambwira ndaririmba indirimbo nyene ya gospel. Hama urazi kuririmba, ako kantu gakoreye koko gushikana kure, baranyereka nyene ukuntu nshobora gutera imbere. Barambwira ati wewe nko mu myaka 2 uzobona dusumba iki. Baranyereka ama strategie, donc ntangura gufata au sérieux ikintu cyo kuririmba cyane. Injira rero mu bintu bya worship, baranyakira aho nasengera muri Église Anglicane, baranyakira muri groupe de louange, ndahimbaza, ntangura kubigira nyene umwuga wanje, ndabibandanya ndabikora. Bimbera umugisha, bimbera umwuga waruntunze, nivyo bingejeje aho n'umunsi ndiko niga kubera byo, nambara kubera byo, mfungura kubera byo. Donc bya bintu bambwira nje ndabona yuko bwa wundi cya kintu kiri sérieux, ndabandanya nyene ibikorwa byo guhimbaza.
neza na neza muri 2018 niho naciye ntangura gusohora indirimbo yanje ya mbere. Ibintu nk'ivyo urashaka kuyituririmbira indirimbo ya mbere ya Destin. Bon, indirimbo ya mbere natanguye gukorerako ntiri exactement kuri YouTube kubera ko umuproducteur nyene yari yayikoze sinayishimye kugira ngo ndayishire. Mugabo nashaka kuyiririmba kuko nzoyikosora bien sûr hama ndayigire. Ni indirimbo yitwa Maze Ndemerwa. Ivuga wanyemereye kwinjira mw'ihema ryawe, wanyakiriye mu ntama zo mu mukuku wawe, wampinduriye amazina ungira musha Yesu, maze ndemerwa mu bana bawe, maze ndemerwa mu bana bawe. Amen. Yeah. Yes, wanyakiriye intama zo mu mukuku wawe. Amen. Wow. Uvuze ko wayisohoye muri 2018 wari wafashe n'ingingo yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza muri 2017. Wow. Hanyuma hariho abantu tura tubona baca bava mu gikorwa cyo guhimbaza Imana. Ubivuga kwikewa sanga umuntu yivuriwe mu ishengero serva ingabire yiwe iriko yubaka ubwami bw'Imana ariko un moment certain ugasanga yabivuyemo. Icyambere ako kantu rero jewe ndafise icyo ndakivuga ko kanini kubera ko ndafisemo na experience. Sinzi kare tuko turavuga ibintu by'ama competition twavuze naragiye muri kora, naragiye muri Buja Praise, mugabo en plus naragiye no muri Primizique. Naragiye muri Primizique kandi naragarukiye muri demi finale. Okay. Donc ndaho narumva yuko ngeze muri ako karere ndaza kubivuga ko cyane. No kuvuga le problème abantu benshi kunda kubazana guca baheba guhimbaza Imana. Nubwo yuko kenshi abantu hariho mentalite twakoranye ivuga yuko nyene umuziki wa gospel mu bisanzwe nta kintu winjiza, ntushaka kubesha umuntu. No kuvuga rero abantu urabikora umwaka umwe ibiri ukabona nta n'ikintu biko birakwinjiriza ukacurambika, kuko abantu benshi ntibinjira muri music kubera ko ari passion yabo. Abantu benshi binjira muri music kubera ko babonye banaka byabagendeye kujya, ukasha bibaza yuko nawe biza guca bikugendera nyine nka naka. Je novuga nkaho nari nagiye muri music. Bon, je ni peut-être ku ruhande rwanje byari bibazo nari nagize peut-être by'ubuzima bivanye na histoire yanje nyene ndende ntoshobora kuvugira nga bishika ndagenda muri music. Mugabo nanje nta kindi kintu nagiye mfise mu mutwe atari amahera, c'était de l'argent. Novuga hari muri 2019 yatsinzwe na Tetero. Donc no kuvuga abantu benshi rero bakunda kuba destabilize n'ubutunzi bukene bukakudestabiliza, ugasanga umenga borekura ikintu cyo kuguma wibohera cyane muri ministry y'Imana wogenda kurondera amahera. Ariko jewe igihe cyose namaze muri Primizique vraiment nari nguwe neza, abantu bari bamfashe neza muri Primizique, abantu barankunda kandi nyene urumva nyene antuka vraiment nari mbayeho neza mu biboneka. Mugabo sinigeze ndonka amahoro koko nyene mu bisanzwe. Je novuga ndumuntu mu bisanzwe naremewe guhimbaza Imana, kandi nta muntu numwe burya afise ingabire yo kuririmba ataremewe guhimbaza Imana. Kuvuga Imana inzi guha ingabire kanaka haba hariho inyungu yo mu bwami. Kandi peut-être ni kubera ko biva kugutahura guke. Burya ikintu cyose ukoze umuvyeyi wanje Apotre Ferdinand niwe ahora twigisha ikintu cyose ukoze avec consistance ugashishikara
ico kintu gitegerezwa kuca kikuvira nk'umuryango wugurutse bagitegerezwa kugurura imiryango kanaka nuvuga ngo na worship canke iyi music ya gospel nkuko abantu benshi babivuga iyo ugikoze n'umutima wawe wose ukabishiramo ingufu za avec consistance bien sûr uri no kwijambo uri kuko hari ikintu nkunda kuvuga Imana nta musi n'umwe zo kwiga ihezagira ingabire zacu oya Imana ihezagira amavuta kana kuri musi yayo nuvuga ngo Apotre Apollinaire akunda kubivuga uhora uvyumva ariko arabivuga arateba cyane ku kantu ka église locale ngo abantu benshi b'abanyengabire iyo tubonye abantu batamva uririmba neza France yo nukuri ukora neza tuca dutangura kuba destabiliser kaca dutangura kugara ku ma churches yacu tukabona umenga ama église turayarengeye donc dutanguye kuba destabiliser ukuntu ivyo bintu rero nivyo bica bizana ahantu umuntu kutaba satisfait no bikaca bikuzana n'ahantu ta equilibre ugasanga nyene nta kintu kironka uko Imana burya nayo nyene kugira ngo iguhezagire irakenera ikibanza kanaka irakenera anointing kanaka kuko Imana no kuvuga nko nka jewe kugira ngo Imana imezagire Imana burya Imana ibintu byose byayo n'urutonde ni nkuko ushobora kuvuga ati bega wewe witwa ngwiki nitwa Bonaventure ngaha mu Burundi bakunda kubikoresha wo kwande bashaka kubaza papa wawe nuvuga umwana agira agaciro bivanye n'umuvyeyi avuga rero no mu bintu by'Imana niko bimeze Imana hiri mu ijuru burya nyene ivuga ati Francis ari mu muryango wande Apotre Ferdinand Bright okay nuvuga ngo nimba Imana hari umugisha isutse kuri anointing y'umuvyeyi wanje ni bimwe ibi Bible ivuga ati acashurukira ku bwanwa bwa Aaron nuba rero umaze kuba destabilize ukabona wabaye umuntu nyene wahatari ugatangura gutanduka niho acaba kugira gute kuzubukene kuziki ugasanga umuntu ntakena ariko arinjiza ukaje usanga yataye inzira rero ya worship mugabo vraiment ndagira mvuguruza abantu nkabo babiyumvira yuko umuziki wa gospel ugatunga abantu je urantunze amen en fait ndiko ndagutahura uvuga uti umuntu agire adresse agire ishengero hanyuma akora Imana mu rushengero hanyuma Imana nayo ntakabuze imuhezagira nuko nyene no bivuga mu bisanzwe nkuko nabivuze Imana ntizokwigera ihezagira ngo nakangwa arimba neza no iguhe ihezagira amavuta kanaka uri musi yayo hama amavuta akagushokera ko nyene kuko nyene no kuvuga none niko bimeze no mu miryango yacu kugira ngo urarufunguye papa ni wasuma ketse gusa nyene wiyo nkoye nyene bica bimenya Imana rero yakunda urwo rutonde gose Imana yakunda urwo rutonde gose no kuba hari umugisha kanaka ururutse kuri anointing y'umuvyeyi wanje ndakira niko bimeze no kuba rero abaririmbyi tube stable tuhagarara ahantu Jebe narasengeye mu masengero menshi naraciye mu masengero menshi nasengeye mu masengero menshi ko nakuriye muri Église des Amis narasengeye muri Anglikane narasengeye muri Église des Amis du Saint-Esprit narasengeye muri Revival Church mugabo ndabona yuko exactly ikintu nkeneye no kwicara hano hamwe stability ukagira umuvyeyi w'impwemo akugaburira birafasha amen hanyuma twamaze gutangura umwaka wa 2022 nibyo twabonye indirimbo yawe ya Ndizera mbega 2022 Francis Destin ariko gutegura gute bon Francis Destin muri 2022 ariko arategura ibintu bidasanzwe bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit ndiko ndategura ibintu bidasanzwe vraiment ndiko ndategura ibintu bidasanzwe urutonde rurahari rw'ibintu ndiko ndategura gukora harimo ibintu byinshi ndabibabwiye no ndiko ndagira nabi muga vraiment mwitege ibidasanzwe bon hariho na evenement nkora maze kuyikora rimwe yitwa Deeper in the River of Worship kusanze ico ni nkaco kintu je kindanga ubonye Francis uzoce wumva ico kintu kwa Deeper in the River of Worship gisigura ibwina mu ruzi rwo guhimbaza biri muri vision yanje nuvuga jewe biciye muri ntongabiri Imana yampaye ndifuza kugera ahantu isi yose ndayibiza mu ruzi rwo guhimbaza donc iyo evenement rero narikoze mu mwaka uheze muri uyu mwaka donc twari turimo wa 2021 ndayikorana n'umu worship yitwa Billy na Livingstone no kuvuga ndiko ndifuza rero cyane ko mu ntango hakirikare za 2022 tuzoca dukora deuxième édition donc abantu bitegure kwakira ibidasanzwe indirimbo ni nyinshi Pendo Sound turiko turategura indirimbo ni nyinshi donc
Spirit Garden turiko turategura umuvyeyi wacu ariko arategura nuvuga ibintu ni vyinshi cyane muzobona tubahereza. Wow. Mbere yo kurekura ushobora kuturimbira iyi ndirimbo imwe mu ndirimbo zawe. Bon, novuga ko ndaca ndirimba hari indirimbo yanjye naririmbye abantu bakunze cyane yitwa Ntigijana. Ijambo ry'Imana Ntigijana. Iyo uvuze dati ijwi ryawe ntigijana, iyo ugoroye amaboko ntivyijana, iyo watuye ijambo kuri je ntigijana, ritegerezwa kunkorera ntigijana, oh ntigijana, oh ntigijana, no ntigijana, oh ntigijana. Haleluya. Iryo ijambo yari Francis Destin. Wow, nukuri wakoze kuca muri kino kiganiro. Ariko imbere yo kurekura kandi akantu gato kuri Ndizera, hanyuma then tuce turangiza ikiganiro. Bon, Ndizera donc ndayivugeko. Ikintu navuga kuri Ndizera hanini jewe ndayita The Song of My Life, nuvuga ni indirimbo y'ubuzima bwanje. Kubera ko irangloba histoire yanje. Hama nivyo abantu baravye ama video yayo hariho introduction yayo. Iyo introduction nyiri isuwe. Bon, hajya harimwo ivyabaye. Exactly, harivyo naciyemwo. Donc sinashatse ndabigize byose bikiba nk'ifilm. Mugana yaracishiyemo dukenya ego ibintu bimwe naciyemwo. Donc hama ijya ndirimbo nayanditse en fait ndi muri stage hama hari ibintu bimwe byambaye ko nyene udu challenge nahuye natwo ntokwibanda ndavuga ko umwanya nyene tujanye nibaza ko nzobivuga ikindi gihe. Hama ndibuka aho Imana ndibuka naho ngeze ariko rero nubwo ariko abatuno ndizera ko ico Imana yavuze ku buzima bwanje, kuko hari ico Imana yavuze ku buzima bwanje nkuko hari ico Imana yavuze no ku buzima bwa buri wese ariko aradukurikirana. Nire cyanumva umutima wanje uraremya bati même si ico gihe hariko harazana ibintu vya corona hari muri mars 2020 niho hari hakitangura ibintu vya corona. Bon, cyane ati burya rero numva no kwandikira indirimbo Ndizera. Bon, harimo histoire nyene y'ibintu byinshi nyene. Bon, navuga yuko Ndizera nayanditse ndiko ndiyumvira ico Imana irikira akora ku buzima bwanje. Cyane ndavuga ati vraiment ndizera ko nahandi Imana yavuze ntarashika no munsi nzohashika avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr. Nta kintu na kimwe Imana yavuze gishobora kwijana no kugena biririmba. Donc nimba hari ikintu Imana yavuze ku buzima bwawe, nimba hari ikintu Imana yavuze ku buzima bwanje, Imana itumivuga yuko yo tumikura. Imana yari ivuga ati yaravuze muri Bible yo tumikuraho isi n'ijuru hako ijambo ryayo rigenda uko. Navuga rero nimba hari ijambo Imana yarekuye ku buzima bwacu uya nyene itegeza gushika. Nuko nyene bimeze. Turirimbire nk'uko imisozi ikikuje Yerusalemu. Yes. Nk'uko imisozi ikikuje Yerusalemu, niko ndinzwe impande zose ntacyo nzoba. Inyoboso ya Data n'ubuhiri bwiwe nivyo bimpumuriza ntacyo nzoba. Ndizera ubu uri muri je, niyo mpamvu natura ko ataco nzoba. Ndizera uwo nakiriye, umugwanizi ntaco yintwara. Amen. Wow. Amajambo akomeye cyane muri indirimbo nziza ya Francis Destin tuza gushiramwo inyuma y'ikiganiro. Hanyuma tumushimire cyane kuba yabanye natwe muri kino kiganiro. Merci, nanjye ndabashimiye cyane Recharge TV. Ndabashimiye kandi no ku bikorwa bidasanzwe mu bandanya mukora mu guteza imbere impano z'abarundi, guteza imbere worship, gushikana kure bijanye no guhimbaza.
Imana ibahezagire k'uwo mutima. Simfise byinshi nyene novuga, hama nkahamagarira n'abantu kubandanya bakurikirana cyane ino television, abakurikirana ibiganiro bihaca kuko bien sûr nkunda kuvuga gute, nta buzima buhari hanze yo guhimbaza Imana. Nimba uri umuntu baye udahimbaza Imana warahombye cyane. Nkunda kubwira abantu ati jewe burya guhimbaza byacitse nk'ikiyaga, nanje mba urufi. Ndavuga ngo urufi burya ntushobora kubaho rutari mu kiyaga, ni nkuko nanje rero uno munsi ntashobora kubaho ariko ndahimbaza. Yano hamagarira abantu bose rero gukurikirana Heritage TV, twanda dukurikirana ibiganiro byayo, en plus twimatanya no guhimbaza Imana. Yego mwarazagera cyane. Dushimire cyane abari ko baradukurikirana na cyane abari mu muryango wa Spirit Together. Yes. Yes. Nuko mwakoze gukurikirana ikiganiro himbaza no munsi twerangije ngaha duhana isango muri himbaza y'ubutaha. Mushishikare guhimbaza ubuzima bwo guhimbaza aho iwanyu no mu miryango yanyu naho ubutaha.